nagira ngo ntangaze yuko ibikorwa tuvyemeye tuvyakiriye bishobora gukora ku mugaragaro mu gihugu cyose, kuko niba narungitswe guserukira ubushikirangaji bw'intwaro yo hagati, iterambere rusange n'umutekano, ni ku Burundi bwose imiryango iruguruye, bagende bashike ahariho hose bashinge ibikorwa vyayo. Mayaga Idriss ni influenceur. Arnaud. Sanzo nkoresha internet ndi influenceur kwizera Gasimbizo asema Byumba. Ikibazo canje kivuga ngo turamenyereye kenshi haza ibintu ku muvuduko mwiza, hahera akanya wa muvuduko tukawubura, gasanga ya connection twari twizeye biraduhindukanya nikiri kwa kundi. Bega twokwibaza ko iyi izoguma imeze neza, kuko ikibazo kijanye na connection twebwe ari isanzwe dutunze kiratumereye nabi. Nukuvuga yuko Spidernet isanzwe gukora igatanga internet, ari ukeneye internet muhira, ari ukeneye kuri bureau, ari ukeneye ari hose. Ba Interstar Boy the Ship muhinga mu byo kurira indege, nkabasanzwe ndi umu influencer, abankoresha urubuga Star TV 257. So icambere na mbere cyo nimba bino bintu biri seri tubakomera amashi cyane. Hi my people, yamvu aho muherereye mwiriwe canke mwaramutse bivanye numwe wese ahari nahari. Uno musi murabibona neza turi hagati na hagati mu gisagara ca Bujumbura, aho isoko kera ya Bujumbura, aho twaje kumviriza amakuru meza kandi aze nk'inyishu ku bibazo bigenda bitandukanye. Wari twari dufite vya connection, Spidernet yaje nk'inyishu kuri twebwe, babazanye hotspot wifi iri mu bibanza publique bareye kwa Sion. Uno musi baje kuyigura ngaha ku soko nkuru ya Bujumbura. Mu migambi n'imigabo baraza kutubwira neza ibice naho bizoshika mu kugira ngo bashobore kugura ayo ma hotspots, aho batubwiye neza yuko hariho ahashika amajana 6 bazokugurira mu gihugu cyose. Ni muze mwicarane naje kugira ngo mushobore kuvyiyumvira muri no conference de presse, niyahera turababwira dusubire tuce kumayange ivyo twumvise muri no conference. Murakoze. Excellence, mesdames et messieurs les représentants des autorités, chers partenaires, chers commerçants du marché Bata, chers utilisateurs, distingués invités, c'est avec une grande fierté que nous lançons aujourd'hui le hotspot Wi-Fi Spidernet au marché Bata, notre deuxième marché connecté à Bujumbura après Sioni. Notre mission est simple chez Spidernet: rapprocher Internet de la population et permettre à chaque Burundais d'avoir accès à une connexion rapide, fiable et abordable. Le numérique n'est plus un luxe. C'est aujourd'hui un outil indispensable pour apprendre, entreprendre, développer son activité, accéder aux services numériques et saisir les opportunités du monde. Pour soutenir cette inclusion numérique, Spidernet propose des offres adaptées à tous. Offre étudiants de 8h plutôt à 18h à seulement 400 francs. Offre étudiants plus de 8h à minuit à seulement 500 francs bout. Offre grand public, connexion valable 24 heures à seulement 1000 francs. Comme je le disais tantôt, on est en train vraiment de démocratiser l'Internet au Burundi. Amashime cyane gose, amashime cyane gose. Mu ncamake ndazagerageza kuvuga ibyo yavuze. Ashatse kuvuga yuko ahanini uno munsi tuje gutanguza igikorwa cha hotspot wifi ngahanye kuri Bata, ariko atari naho hambere habayeho. Ari icambere aho twatanguriye ari ku isoko kwa Sioni, twahuguriye ku munsi wa gatanu uheze. Kuri iryo soko kwa Sioni no twatanguriye ku munsi wa gatanu uheze. Uno munsi kwa twaje ngaha, kandi buri gihe tuzora twugurura ahantu hashasha. Ari naco gituma twihaye ihangiro yuko gushika mu kwezi kwa12 k'uyu mwaka tuza tumaze kugurura ahantu hashika ku majana 6. Umwaka nawo w'2027 urangiye tuza tumaze kugurura ahantu hagera ku 1000 hafise ayo ma hotspot wifi hose. Muri ico gihe kandi nituje no gutanguza n'igikorwa gishasha cyitwa IPTV, ku buryo abantu bose bazafise internet yaba ya Spidernet canke ya Spidernet bashobora kuza bafise access kubona amashene ya televiziyo amwe ku mahera make cyane gose. Rero
kugira ngo twegereze abantu bose internet. Niyo gituma twatanguje igikorwa ca hotspot wifi kandi ku mahera make, ku buryo ku banyeshure twatangura gushikura ku mashure bazafise ku mahera ku majana 4, ariko uno munsi kuba twagize ahantu hahurira abantu bose bashobora kugura iyo hotspot wifi ku mahera 1000 gusa. Rero murumva yuko acanavuga asozera avuga ati ni harambe Spidernet, ni harambe ubwo buhinga bw'iterambere mu Burundi, duko badwandanya duteza imbere internet. Rero muri kano kanya tugiye dushikiriza ijambo wo muri ARCT kugira ngo nawe ashobore kuvuga n'ivyerekeye kuko ARCT niyo iraba yuko ivyo bintu biko biraba bikurikiza amategeko, kuko hari ababitangura, hari ababitanguje ugasanga baragiye gukora izo hotspot wifi batemewe, ariko ko twege twashoboye kuronka urwo ruhusha ruvyemera, ni naco gituma dushigikiwe mubona yuko haje n'abaserukira inzego. Rero sans trop tarder aussi, on va passer la parole à monsieur Emmanuel qui est le représentant de l'ARCT. Bonjour. À ce qui concerne l'agence de régulation et de contrôle des télécommunications, nous sommes chargés principalement de 2 missions. Il s'agit du contrôle. Et lorsqu'on parle du contrôle, il s'agit d'assurer le suivi du plan technologique et vérifier et voir si les clauses que l'opérateur a signées dans les contrats de concession sont respectées, si les technologies ne vont pas nuire au réseau des autres, et ainsi de suite. Qui dit régulation, c'est du côté légal. Quant au plan légal, nous sommes chargés de faire respecter la loi. La loi est principalement au contrat que l'opérateur a signé avec le gouvernement du Burundi via l'ARCT. À défaut du respect de la loi, il y a des sanctions. Mais avant de parler des sanctions, je vous informerai que la société Spidernet collabore très bien avec le régulateur. Je pense qu'il n'y a jamais eu de conflits ou bien de malentendus. Nous vous encourageons d'aller vers l'avant et surtout que le Spidernet fait une chose aujourd'hui qui concorde avec le souhait du président de la République, parce que le président de la République souhaite que tous les services soient digitalisés. Et qui parle de la digitalisation parle également de la connectivité, parce que les services ne peuvent pas être digitalisés sans connexion. Alors, nous encourageons la société Spidernet pour ces nouvelles technologies innovées et implémentées. Et nous vous encourageons aussi d'implémenter cette technologie, si possible, dans toutes les provinces du pays, dans toutes les communes du pays. kandi ko Spidernet ubundi bazitijejwe kugira ngo irabe ko ivyo bintu biko birakora neza mbere bibaye ngombwa naka n'ibihano bijemwo. Rero ariko yavati ni byiza kubikubira ko bikurikije amategeko, kandi nadeje yashimye yuko imanduro baduha bakagerageza gukorana natwe baduhanura kugira ngo dukore twisonze n'umugambi w'igihugu w'imbaraga zoza 2040-2060. Nyakubahwa umuyobozi mukuru w'ishirahamwe Spidernet, nyakubahwa mwaserukiye umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe gutumatumanako amakuru, banyakubahwa mwese mu vyubahiro vyanyu, namwebwe mwese mwashoboye kwitaba akakamo mwatewe n'ishirahamwe Spidernet. Munkundire mw'izina rya buramatari w'intara ya Bujumbura ndabaramutse, nongera ndabashikiriza intasho yiwe ko bitakunze ko aboneka muri iki kibanza kuri uyu munsi, aho ishirahamwe Spidernet
isanzwe yugurura kuri iki kibanza ciza cyo muri komine ya Mukaza intara ya Bujumbura, ishira habona umuhora wo gufasha abenegihugu bo muri ntara ya Bujumbura mu buryo bwo gutuma tumanako byoroshe kandi bibangutse. Reka ubwa mbere bwo nshimire cyane uburongozi bw'iryo shirahamwe kuri ibikorwa byiza bariko barakora mu ntara ya Bujumbura, kuri rihangiro ryabo bihaye ryo kugira ngo bashobore gufasha abenegihugu mu ntara ya Bujumbura mu gukoresha ubuhinga bwa none bibafasha mu buryo butandukanye bw'ibikorwa byinshi basanzwe baranguye. Gukoresha ubuhinga bwa none sakarusho gusa ko gutuma tumanako, ariko nakandi kajyo keza cyane ku bantu batandukanye basanzwe bafite ibyo barangura mu buzima bw'igihugu canke abigenga. Tuvuga nk'amashirahamwe basanzwe bakora iby'urudandaza, tuvuga mu mashure, mu by'indero no muri leta barasanzwe bakoresha uwo muhora. Rero reka dushimire cyane by'umwihariko iri shirahamwe ku bikorwa ariko rirakora mu burere butandukanye bw'intara ya Bujumbura, kuko bigaragara neza yuko bashigikiye leta y'u Burundi muri yambona kazoza, aho iri kwishaka gushika ku iterambere rirama ikoresheje ubuhinga bwa none. Mu nkundire kandi nongere mpamagarire abenegihugu bo mu ntara ya Bujumbura kwijukira cyane gukoresha ubu buhinga, kuko ataterambere rishoboka atabuhinga bwa none bukoreshejwe. Ahari ubuhinga bwa none benshi birorohera gushikana kumenyekanisha ibyo basanzwe bakora, urudandazwa n'ibindi bitandukanye. Nakaryo keza cyane ko intara ya Bujumbura nayo ihamagarira abenegihugu bo muri yo ntara kugira ngo barushirize kwijukira ubwo buhinga, kuko ari ryo terambere rirama rigezweho riko rakoreshwa muri kino gihe, ko ab'intara ya Bujumbura twagiriwe amahirwe tukaba twabaye abambere dutangurirwa ko n'ubwo buhinga, ko tutosigara inyuma ahubwo turushirize gutera imbere, dufashe n'abandi b'izindi ntara kugira ngo nabo bazomenye akamaro k'ubu buhinga. Tongera kandi guhamagarira ishirahamwe Spidernet kubandanya riteza intambuko ibikorwa bariko barakora, ko batobigarukiriza mu ntara ya Bujumbura gusa, ahubwo babandanye bateza imbere ibikorwa byabo bishike mu gihugu cyose, kugira ngo igihugu cyacu kibe nyabagendwa, gishobore gushika ku iterambere rirama bikoresheje ubuhinga bwa none. Nako karyo dushimye kandi gushima muri rusange, kandi twongera dukengurukira mwebwe mwese mwashoboye kwitaba kakamo, dukengurukira n'uburongozi bwa Spidernet, twongera tubatera n'intege. Imana mushobora byose yongere abashoboze, abaha n'inkomezi muri bikorwa murimo. Murakoze cyane. Murakoze cyane namwe. Muri kano kanya rero twagira duhe n'ijambo rero uwasirukiye ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati. Ndanezerewe cyane mu izina ry'umushikiranganje yandungitse guhagararira ubushikiranganje kwifatanya na Spidernet n'abafatanya bikorwa partenaire bayo, kubona iko biyumviriye uyu mugambi projet ya hotspot Spidernet, kubera ko bijyana n'imbona kazoza y'igihugu, imbona kazoza vision 2040-2060, kuko ibi by'ubuhinga bwa none ni n'umushinge mu iterambere. Le TIC ou la technologie pour du moment que nous sommes, les jours que nous vivons, donc c'est le socle du développement, ou d'autres le qualifient de levier du développement. Ni umushinge sans TIC ndushobora gutera imbere. Ikindi sinza no kubarambira nzo kuvuga byinshi ko byinshi babivuze, nuko tudashobora gusigara inyuma, abandi bageze kure
abandi bageze kure baradusize mugabo ikibi nawe turiko turahiganwa ngo baradutanze ahubwo ni vyiza ko tugenda tubona iyo tuja donc nous y allons lentement mais sûrement turirasira yuko intambwe tugize ariyo twihweje ntiduhave tuza ngo baradusize duhave tuca n'ahanyerera usange turanyereye turaguye ariko tugiye buke buke tubona ico dushitse ko kwari ico c'ukuri ni vyiza rero ndashimiye societe Spidernet mu guhanja uburundi muri uyu mbona kazoza ya 2040 2060 ndashimiye abambanjirije kuvuga bose nagize urusaku ndi umupolisi n'urusaku ni batandukana ni muntu wenge nagize urusaku ndamubaza ni mbega aho mushize akuma kanyu rutere yemeta kuri reyo ingana gute yambwiye ati irashikana kuri reyo y'imetero amajana 300 mètres de rayon n'est-ce pas là où il y a pas de bâtiment ati rero iyo hatari bizu binini yabishaka gutangira imishwarara ati ira amahonde ati irashaka gushika ku metero amajana n'igihumbi imetero igihumbi ati mugabe iyo hari amazu azaratangira bica bigira ku majana 3 ubwo rusako narugize murumva rero agashinze ngaha tangura muharure 300 mètres bizigira he none igihumbi ho nukugira he hamwe atabizu birebire biza byatangiye hanyuma rero ntaranze kubarandira nagira ngo ntangaze yuko ibikorwa tuvyemeye tuvyakiye bishobora gukora ku mugaragaro mu gihugu cyose kuko niba narungitswe guserukira ubushikirangaji bw'intwaro yo hagati iterambere rusange n'umutekano ni ku Burundi bwose imiryango iruguruye bagende bashike ahariho hose bashinge ibikorwa byayo. Amen. Amashimwe cyane gose, amashimwe cyane gose. Amashimwe cyane. Oya ndakina yandi mashi. Andi mashi menshi. Ega nimwumvise ariko mutumvise. Ko ubunye bavyuguruye baturekuye mu Burundi bwose tugiye gushikayo dutwarayo hotspot wifi. Yitwa Mayaga Idriss, ni influenceur. Arno. Sanzo nkoresha internet, ndi umu influenceur kwizera Yasimbizo asema Bwumba. Akabazo mfise ni kamwe nkeneye kumenya ino internet mufise ifise umuvuduko ungana gute, kuko ari gihe umuntu aba afise internet uvumbira zimbutse mugabo ugasanga naco kumarira nkaco dukunda gukoresha ibintu by'amasanamu, gutirafisha amafoto, uploading ama video. Yo ofisi umuvuduko ungana gute? Murakoze. Uwundi tugira amahoro, nitwa Darlene, nk'abasanzwe ndi umu influencer no mu créateur de contenu. Ikibazo canje kivuga ngo turamenyereye kenshi haza ibintu ku muvuduko mwiza, hahera akanya wa muvuduko tukawubura, ugasanga ya connection twari twizeye biraduhindukanya nikiri kwa kundi. Bega twokwibaza ko iyi izoguma imeze neza, kuko ikibazo kijanye na connection twebwe ari isanzwe dutunze kiratumereye nabi. Rero turose inyishu byo bari vyiza. Ico cari kibazo ca mbere. Kibazo cyane ca kabiri naco kivuga twabonye yuko iri mu ma espace public. Bega bizoherera ngaha canke n'abayifuza mu mazu barashobora kuyironka mu mabiro no ku kazi n'ahandi. Murakoze cyane. Ikibazo ca mbere ca Simbizi yavuze ati mbega iyo internet yoba ifise umuvuduko ungana gute? Naba nihenze. Bitandukanye n'izindi connection mwaye musanzwe mufise, kuko hoho mwaye musanzwe mufise ico bita amadata, ku buryo amadata uyactive ashobora guhera. Biratandukanye rero twege niyo onye uzobuguze ku gihumbi nihera iri limite, ku buryo ifise vitesse ya téléchargement ibaye noyi ya 3 mega sur 3 mega partagé. Rero iratandukanye na zirya zindi, ku buryo yoyo urumva uyigize ubundi iyo mukoresheje cyane, iyo mutereshaje kenshi cyane murabizi yuko amadata yanyu arahera. Tandis que iyo onye yoyo ni valide pour 24 heures, naho kwiri kuri tereshaje umunsi wose ntizohera, izoguma iri kwirakora gushika wa mwanya uri sanse ko iherera, kuvuga ni de 6 heures à minuit, kuvuga ni kuva mu gitondo bugica gushika
mwijoro uwundi munsi utangure nkuko mushobora kubibona ngaha ahanye kuri iyi telefone iyi iri connected deja kuri iyi wifi yo ngaha abashobora kubibona murashobora kuraba mubona handitse ko vitesse ya gute 86 mbps nukuvuga iyi vitesse de téléchargement iri hejuru cyane gose kuvuga umwe wese azafise ijya nababwiye 3 mega nukuvuga ni minimum umuntu ategerezwa kuba afise sino azafise ibirenga kandi nababwiye yuko bidahera nico bitandukaniye ko cyane gose nazijya zindi uko uciye utereshaje ibintu byinshi ikihera nka aba influenceur plus muguma muri ku marezo sociaux uca musanga internet yanyu ikihera gikurikira cha Darlene araza kumfasha nini bagira mwavuze muti mbega turamenyereye bitangura hatangura ibikorwa bifise umuvuduko mwiza mugabo mu nyuma bikagenda nabi abazi Spidernet bo bashingira intahe ninaco gituma twaje tuzanye n'intahe ziza kuvuga ninaco gituma twazanye intahe ziza gushinga intahe ivyo bikorwa biko biraba imbere yuko Spidernet tangura muri bya hotspot wifi musanzwe mubanze mumve yuko Spidernet si shasha yari isanzwe ihari ikora itanga internet ihatanga mu muhora wa internet mu mazu y'abantu mu biro mu bitaro ahantu hose ku mashure n'ahari hose nukuvuga yuko Spidernet isanzwe ikora igatanga internet ari ukeneye internet muhira ari ukeneye kuri bureau ari ukeneye ari hose nko muri kano kanya duce tubabwira turafise amabuke ya makeyi ahari kubakeneye connection zo muhira kubakeneye connection zo muhira barashobora gufata connection muhira mu mwanya tarashikira i hotspot wifi ahari ho bose bagashobora kuba bafashe connection ni 270 000 par mois 269 500 francs par mois hakabaho n'iyindi ya 299 900 francs par mois hakabaho n'iyindi ya 350 000 francs par mois ivyo byose bigenda birasumbana ubunini bivanye na ya vitesse de téléchargement ngerageje kubisubiramwo abakenera connexion yo muhira hariho connexion ya 269 500 francs par mois ifise vitesse ya 3 megabytes par seconde 3 mbps partagé hakaba hariho n'iyindi ya 4 megabytes par seconde partagé nayo nyene ikaba ari kuri 299 900 francs 299 900 francs kandi ayo mahera ikaba ari toute taxe comprise no kuvuga nta TVA yongerako na indi taxe yongerako ayo mahera abarimo amataxe yose uri muri hije akaba ariho niyo connexion yindi ya 350 000 francs par mois ibimba 350 nayo nyene ifise vitesse ya 5 mega partagé nayo nyene rero ukabushora kuyikoresha ilimité igenda guhera tukuciriye ukwezi kwaheze niza guhera ngo warakoresheje ibintu byinshi cyane gose naco gituma rero iyi connection yacu kubazo yikoresha bazafisa kukunguko kuko ibindi mwahora mukoresha ayo madata arahera ariko ayo iwacu ntazo bari kwarahera rero kibazo yaciye bazati mbega ko mutanguriye ahantu hari abantu benshi tutoshora gusanga mwadushikire no mu makati mwavyumvise yuko twababwiye yuko hariho ibibanza amajana 600 600 sites qu'on aura ouvert mu mwaka muri no mwaka wa December rero nukuvuga yuko mumaze kuvyumva yuko aho hantu hari amajana 600 n'ahandi ahantu igihumbi n'ahandi ahantu igihumbi murumva yuko aho hantu hazobashoboye kuba hegereye henshi amakati tubabanze tubabwire yuko muri kino kibanza turimwo kuri Bata mwumvise uwaserukiye ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu yabajije ati mbega ishobora gushika hehe naganda babwire yuko nabari hariya kuri bus hariya nyene bahagaze hajya connection yashikayo mwege muri ngaho kugira ngo muze kuraba yuko ivyo bintu tuvuze ari ivyo canke ari ubeshi muce mushika hariya hanye mwiconnecte mwabahaye iyo code kugira ngo muvyirabire hariya hanye nuzo barindiriye bus nuzo aje kurindira umuntu ngaha mwumve yuko hazoba hariho ivyerekeye ko iyo internet ibashikira ego ba Interstar Leadership muhinga mu vyo kurira indege nkabasanzwe ndi mu influencer abankoresha urubuga Star TV 257 so icambere na mbere cyo nimba bino bintu biri seri tubakomera amashi cyane ariko mvuze nimba biri seri tubakomera amashi kandi biri seri gose parce que moi j'ai déjà voyagé dans les 6 pays
buri gihe cyose iyo ngiye hanze nkagaruka mu Burundi mbonye connection n'amoso zarakoroka kubera ko buriya connection twebwe iradufasha nka twebwe aba influencer ndetse n'abarundi bose muri rusange kubera ko ushobora kuba babaye mu rugo ariko ugiye kuri telefone ugasanga bivanye n'ivyo dukora n'iki ugasanga kumbure ivyo biravuye. So nabonye ko muriko murakorana na Banco Boy Note. Ikibazo ca mbere ni iki, mbega abantu zuba dushaka kugura kumbure iyo connection muri Banco Boy Note bizokoroha kubera ko biriya bintu vyo kuva mu rugo ngugiye ngo ahantu ngo kuri siège ngugiye biriya anye vyari vya kera. Nibaza ko nimba koko bizokunda ko dushobora kugura kuri Banco Boy Note dukoresha amatelefone yacu, nico n'ikibazo muza kudusubiza. Ikindi kibazo ca kabiri, kuri iyo internet tuzokoresha mu rugo izoja ko umuntu umwe canke na batatu canke bane birashoboka kubera ko gukoresha connection ya 200 combien 300 combien bivanye n'ivyo tuba dukora ucura bati ano mafaranga kumenga arabaye menshi cyane ugasanga kumbura umushahara wose wacu agiye. Ikindi kibazo kigira gatatu, kuba tazogura iyo internet yo muhira kumbura akavuga ati reka nje kuri iyo hotspot yo mwavuze, hariho la distance muharura kumbure nimba yagiye kuyonga anye ku buryo ari mwijabe ashobora kubandanya ayikorera. Murakoze, je no batera intege kandi abafelicita kubera ko twarize ku mbuga zacu ati bano bantu ivyo barimo ntavyo bazi. Inkuru mbariraniro tano iyo wiyumviye barahita kubidusigura kandi twavyumvise. Reka ndabashire ku mayanga baba batabitabiye canke batavyumvise. Ni Spidernet ituzaniye connection nziza cyane aho uzoyisanga mu ahantu hatandukanye. Turabibereka uko ushobora kuyironka ushitse abantu batandukanye. Ni connection iri ku muvuduko tsanzwe tumenyereye aho uronka ama MBs kandi ukaronka ubwa mbere twaronka ama data yahera ariko ku munsi wose ntibicika ntibihagarara kandi biranyaruka. Ni wewe ahi wawe n'amafaranga make cyane, amafaranga 1000 umunsi wose aho twara tugura 1500. Spidernet je nkinyishu kuko ni connection inyaruka nko mbiko muravyibonera ingene bayishiramwo. Batubwiye neza yuko basanzwe bafite n'ama connection yo mu nzu aho hariho ku kwezi uriha 269,500 209,900 na 350,000 bikashobora gufasha kuronka na Spidernet yiwawe personnel muhira ishobora gukora ku muvuduko mwiza kandi ayo meruka yariha ku kwezi gusa. Rero byari byiza nko mwavyiyumviye nahawe nahi wanje aho gushobora kuronka iyo connection. Mwegere abajejwe Spidernet aho bari atandukanye kugira ngo mushobore gukorera kuri ayo makuru kandi bishobore kubafasha.